ngiye kuraba n'ibintu nanditse muri projet yanje nza gusanga biza kugongana n'ivyabo nabo nyene barambaza nabo nyene turamaze kuganira benshi muri bo abari mu bihugu bitandukanye cyane cyane muri Amerika ariko barambwira ati Esther wewe urexagera ugiye kubiraba ngahi iwacu uko umwana afatwa amakungu urumva sinda yabayemwo sinzi uko bigenda kumbure sinobaja ko cyane kandi no mu kugira ndavyiyumvire sibona arabiye kuko nakuze jewe umwana akubiswe cyane nkavomisa gose nkagenda mu cyumba nkinyegeza nkavomisa nkakaraba nkaza nigira nkuko atacabaye ndafise umwana mukuru afise imyaka 8 n'umuguruguru pe uwo mwana rero umunsi umwe yarambabaje arafise ukuntu akunda kurenga irembo umwanya wose ari fyefye campengera umunsi umwe yasohotse irembo agarutse acampamagara mama cyarambye ati je sindi mama wawe sindi mama wawe kuko sinovuga ntunyumvire cyangeza mu nyuma nko ku mugoroba acanyicara hambavu ngo sha mama mbabarira sinzosubira kukubabaza nk'umuvyeyi urashobora kwiga uduhanu tunaturiya uha umwana utarinze kumubabaza utarinze kuboha utarinze gukubita ngo wice kugira bikunde umugarure Vital, vitalo, vitalo, vital, vitalo, vitalo, vital, vitalo, vitalo, vital, vitalo, vitalo. Turabaha ikaze na karibu muri Fun & Fact uno munsi ikurikiye ikiganiro cyari kiryoshe cy'aba entrepreneur mugabo twakoze n'ikindi cambere tuvuga ku challenges ya Fun & Fact uno munsi deja ntidukwiye tubipande kubera ko umukolege wacu afite ikibazo yafatiriwe donc ni bimwe mu challenges duhura nayo n'ayandi tutarinze kuvuga ngaha anya tuyavuga nacyo ni Fun & Fact yindi tumeze neza ubu mumeze nabi Nikini ça va c'est ça Karibu heureusement que tu sais café yego tu vas bien je vais très bien kanubike telefone amuta bakunzi bawe mugabo uyu munsi n'amahoro ntaco bavebe tuguhe paye unyweshe kafe kugira ngo ikuzemwe ari nyinshi ushobora baba mama umuntu usatumira baba mama vraiment faut ko duhishinge ko dusara nene turaba mama natwe ha sa mama hori turaramukije bakunzi bacu bakunzi ba Siren Vibes bakunzi ba Fun & Fact karibu kandi muri Fun & Fact yacu iyindi episode yo kuri Spotify ako kantu kugumukibagira igiraka gatatu abakunzi bacu babasirimu kuri Spotify mutubwire bimeze gute mukunda kutwumviriza urashobora kutora nk'umwanya wo kuturaba ukatwumviriza ngabo nose nakanya uje kuturaba ko turabereye ijisho kubona Wewe barabasingene waje wambaye baramaririza je nibwiye ko mbere ijisho ndabereye ijisho reka ndabarezo imwe kuzabaza kubaca kuri YouTube basinze ko mama hamara 5 minutes ifo ko muza muraraba mama cyangwe Nikita ingene n'umusi ingene yaje yambaye ibizo nyine birakagira waze kuraba kuri YouTube ngenda mwumvirize mugamuce muza murabere kuri no kuri YouTube murabe ingene mama cyangwe yaje yambaye ndaronsa kandi gazina bagigi mama cyangwe ikana yandi aracaza murabibona rero ko turi babiri twari gisanse kuba batatu mugabo igifakara dasi arafatiriwe murabizi ko ari umuntu w'amadiri menshi cyane n'ubu rero yafatiriwe mugabo turahamubera niho tuba turi kandi abazi ibyo turimwo abazi ibyo turiko turayaga ivyimviro vyiwe aba yabidusangije nubwo tudashobora kuvuga exactement mot par mot ivyo ko yategeza kubivuga tuba iciyumviro ni kimwe nuko rero murabibona turafise abamama babiri baberewe cyane
mama africaine murababona namwe bambaye za mpuzu nari yambitse Bambaye muri za fane mpuzu fati ya zi- mbere bambaye za mpuzu za ozi hewe nzi ko bamwajanye kugura Ego. imbere yuko rero tuvuga iki suje y'uyu munsi kuko murabizi ko igihe cyose mubona abatumire bitandukanye n'igihe mutubona twenyine turi batatu gusa tuba dufite ikintu tuje kuyaga n'ubu rero turafite ikintu tuza kuyaga murabibona ko uvuze ngo turi twanye tuba dufite ikintu tuyaga oya genre nta suje basi hari igihe tutaba reka ndakubwira igituma uranjaniranije ntunkomeretse umwege mwanya w'isaha mbanze ndavuga oya Cumi nshatse na babiri kuvuga kumvuga basi reka ubusa. dufate nka fun and fact yatanguranye na switch ijyanye twavuze dutuye doriye divers rero ubunye ubu turafise suje ikanaka tuvuga tugira tuvuge kuri iki imbere rero yuko tubakira ahubwo ni n'igihe twakira mama muri fane fati yo ngaha muri studio ego abantu benshi bazi ko iyo emission ari emission ngo y'abagore mugabo c'est pas vrai parce que déjà emission la parce que twari twakoresheje umugabo kubera ko si emission y'abagore mugabo kubera ko ari emission ikora abagore turaha cyane agaciro abagore n'ama n'ivyo bakora abashaka kuyaga n'ubatse ko banisanze ko bakwaganiza abagore bagenzi babo azi n'ikindi kintu maze kuromarka culture yacu abagabo ntibubahutse gutya kuvuga nk'uku natwe tuvuga nico gituma kenshi nahajyanye n'umugabo akubitwa mu nzu ntazoja kubivuga umugore yabibwira mugenzi wiwe ati jewe baraye bampushuye ariko umugabo nageza rero nico gituma n'abagabo turabakeneye mu kiganiro cacu iyo tubatumiye hari igihe muza mugani gake baba baje kuvuga vraiment baba bavuga ngira ivyo bakora mugapana ubuzima busanzwe gake bavuga ku bintu by'ubuzima busanzwe aba mama rero mama baratekanye mugabo turabizeye turabacanga amushati turabize karibu cyane ba mama beza kuri Fun and Fact mwidondora abadukurikirana hanyuma mutubwire ivyanyu karibu cyane dutangurire ngaho impande yanje yego murakoze cyane ku mazina ni Aline Cimpaye nsanzwe ndi umumama byaye kane n'uwa gatanu ari mu nzira yego cyane mu mirimo ya misi yose nsanzwe ndi umuyobozi w'ishure shingiro riri mu Gihosha riri mu mashure muramwe yunganira leta ni kuvuga une école privée mugire muze turafite directrice ngaha yego nkaba ndi no mu barongoye komite nshingwabikorwa ya Ndi mu bandi foundation murakoze muravyumva turaza kumenya ndi mu bandi fondation ndi mu bandi icarico araba yaratubwira yuko ari muri komite nshingwabikorwa twakira ujya nawe yegeranye na CEO yamucana ndabaramukije cyane ndabaramukije rwose hama nitwa Ndi mu bandi Stella nkaba ndongoye ikigo Ndi mu bandi nyene foundation hama mu mibereho ya misi yose nkaba asanzwe nkora decoration yego nibyo okay reka nibaza ko twara kuri Ndi mu bandi nyene onso akora kumva na fondation yitwa izina giwe Ndi mu bandi foundation ni fondation ikora ibiki kora ko nibaza ko bazitandukanye mukora ibiki Ndi mu bandi foundation ni ikigo ni ikigo cakira abana bahohotewe abana tubona ko ataho bafise begamiye hariho umwana usanga atamuyomba atamuryango ugasanga mbere uwo mwana nta bavyeyi afise canke abavyeyi barahari mugabo baramutaye abo bana mu gihe tubonye bahohotewe cyane turaheza tukabashira mu kigo cacu hama ikindi gikorwa gikorerwayo ni igikorwa cyo gukurikirana abana bari mu miryango yabo mbega abana mu miryango yabo babayeho gute ahanini kifise amaproje menshi ariko kiza guhurira ku gateka k'umwana muri rusange ndi mu bandi maze umwanya ungana gute ikora Ndi mu bandi iki kintu c'agateka k'abana nagitanguye kuva nkiri muto cyane novuga ngo kuva menya ubwenge ariko ntibyari byimbitse gose kubera ko birasaba
uburyo birasaba nyene urumva ko bisaba ibintu byinshi kugira ngo ushobore no gushinga ikigo ariko ubu ikigo nyezina gihari kimaze umwaka gikora. Yego. gato wenda gusubiza inyuma uvuze ko wabitangiye kuvukira umwana ukimenya ubwenge Yego. ubizi gute ko waharanira agataka k'umwana kumva wawe wari umwana ndabizi gose. wakora iki ni paha wabigenza bansi gute? wakora ni paha ndazi Bon nabikora muri rusangi navuze ngo ni muri rusangi kubera ko abana bahohoterwa uburyo bwinshi. Bon mvuze ko nabikora muri rusangi ni nkuko mu kibano ushobora kuvuga ati mba ahantu muri quartier kanaka hama maze kubona abana dufate nka 20 bahohoterwa muri iyo quartier hama ukabakurikirana ndetse ukaja no mu nzego ukabivuga hama nawe ushoboye gufasha narabikora nkiri umwana nyene. ndashaka uduhe nk'akarorero kamwe k'umwana ushobora kuba warafashije ushobora Ico kuba gihe warafashije ukiri ukiri umwana. mutoya bikagira ico bimaze kuko deja twese tukiri bato ntitwari conscient yuko umwana ariko arahohoterwa canke ngo kuko twakuze tuzi nyene ko utegeza gushishurwa umenga biri normal. Bon hariho gukubita umwana abana barakubitwa nyene nkuko bivuze bisanzwe ariko hariho no guhohoterwa. Par exemple wavuze ndaguha akarorero kamwe. Bon ndaguha akarorero kamwe ndafise nk'umwana bon sinzi ko namvuga n'izina kuko sinamuteguje niyo ngiyi ndafise umwana umwe ubu aransumba ubona umengo n'umuntu w'umukosro nyene ansumba arakunze no kuvuga ngo mama uzompe nanje nje gutanga intahe. Ndafise nk'umwana umubanyi ego cyane ndafise nk'umwana umubanyi umumama w'umubanyi ya umwana wiwe yasamye inda byari byo gukina nyene abana bakina bamutera inda hama aravyara hama vyaye ako kabebe byo mva nari umwana niga mu wa kabiri primaire uwo mwana ego niga mu wa kabiri primaire mfise 7 ans uwo mwana ndibuka yuko harageze igihe bavuga ko navunitse umugongo kubera uwo mwana. Uwo mwana nategeza kumenya ati mama we nimba yagiye kuyerera kubera ko bakobwa urabona akiri muto akanavyavuga ati gasiga gatereye ahantu. Uwo mwana kugeza ino saha avuga ati uyu ni mama wanje na mama wiwe yambwiye ati nutubaha Esther nibaza yuko utoba uzi nico ubereyeho nga kwisi kandi urumva umurusha 7 ans nyene uwo mwana umva ndamusha imyaka mikeyi ariko nyene wana ko bavumbuka umwana aravumbuka ukabona n'umuhungu akuze cyane sino uwo mwana naramweka ku buryo bavuga atazomuvunikira mu mugongo hamwe na mama yumva ikigongwe tubana gusa hama nkaca nzandarinda nkavuga ati hagize n'umukorako ndabivuga ariko uko nagiye ndakura harageze igihe je nshobora no narigeze gukora salon de beauté nkasuka nja ku ishuri nkongera nkasuka maze kumenya ibi byo gusuka nkasuka nk'umwana nkasuka nk'umukobwa akampa amafaranga aho naca ndamufasha muri byinshi twarakuranye nk'ubwo n'urugezo rumwe ndaguhaye mu rugezo nka 40 yego urakoze cyane mwamaze kumva ngira ngo mu ncamake ibintu tugiye kuvuga tugiye kuyaga ku gateka k'abana muri rusange kubera hariho ngira ngo tubaye muri inyo hasi ukaba utazi ko uri kurahohotera umwana ukaba utazi ko ari agateka kiwe ahanye iwacu ntibiratera imbere kuko waratubwiye uti nshaka ko tubiyaga hano no mu makungu kumbure ngaha ntibiratera imbere mugabo mu makungu umwana arakwitwarira umwana umukankamiye umubwiye amajambo mabi hari umuntu yibaza ko guhohotera umwana ari kumukubita kumuboreza igufa akaboneka amableu akaboneka ahantu yakomeretse no kumubwira amajambo ari déplacé amajambo mabi naco no guhohotera umwana rero uyu munsi tuje kuyaga ku gateka k'umwana ushobora kuba wibaza ngo umwana ahohoterwa n'umwana atagira abavyeyi umuvyeyi wenyine arahohotera umwana wiwiwe cyane gose abizi canke atabizi tubayeho muri societe dufise ubukene iyo umuntu akenye biramugora cane ufise abana 4-5 utazi ejo umwana ico azofungura akaza kuyayatako usanga wamuteye ikofe usanga hariho ama reaction usanga umuntu yakoze inconsciemment adashaka kumubabaza mugo ugasanga wamubabaje utabizi kubera iki nta ego vyitwa ngo hariho amategeko agenga abana mugo ugasanga nukuri ariho gusa aranditse muga ntakurikizwa kuko turabona
turetse umwana ari mu muryango se na nyina turabona abana barezwe na ba nyinabo abana barezwe na ba mukase ugasanga barafashwe nabi gose kandi n'umuryango ukabimenya mugabo ukirenganira kuko naho bivuga nta birebire nibyo njye navuga gukubitwa umenga birasanzwe mu nyuma niho haje itegeko ryo kubuza gukubita abana mu mashuri kuko naco wamenga nukurera wamenga nibisanzwe umwigisha kureze agukubita no mu kirundi baravuga ko inkoni ishikira igufa idashikira ingeso urashobora gukubita uyu mwana mugabo ntaza kugororoka ngo ni kubera wamukubise ahubwo ushobora kumwica gusoma dushaka rero wewe uvuze mu makungu tubanze tuje uvuze mu makungu niho uriko urarabira niho nka reference yawe uriko urarabira ko ushaka gukurikiza ngaha kuko nibaza ko turi kure cane yabo kuko ngaha jewe mbana na wewe umwana wawe nkamwumva yama ariko ararira naho ntobanza ikintu kimuriza naho yoba ari umwana rumatwa mbanza wewe hakunza kukubaza uyu mwana wawe nibiki ndabanza nkakureka ariko ngaha ararira ukamubona yicaye aha umwosori umuseru wamurenze bicaranye na nyina gutya ariko arihwatira uturaya twibiwe atakintu na kimwe kweri kandi ukarengana ukabona ko biri normal numva rero umenga impinga ni ndende cane sinzi wewe rero ingene wiyumvire gushinga ndi mu bandi mbega ico kigo cawe abo bana catoye nabana batafise abavyeyi nabana babafise babahohoteye kuko hari umwana ahunga iwabo agahunga uyu nuwubahuka kugenda guhunga vya bintu vyamurengeye hariho n'undi rero bigumamwo akabibamwo ngaho wewe wiyumviriye gute kuyishinga mbega reference ufise ni ngaho hanze kuko urumva kuri kurashaka kugira kuraba agateka k'umwana hano no hanze bon kuri ico ubajije wagerageje kuvuga ngo uba wisunga aba bo hanze uba uriko wisunga uku kuntu bobo babikora amakungu oya haba na gato si ico ndiko ndisunga kuko ngiye kuraba n'ibintu nanditse muri projet yanje nza gusanga biza kugongana n'ivyabo nabo nyene barambaza nabo nyene turamaze kuganira benshi muri bo abari mu bihugu bitandukanye cyane cyane muri Amerika ariko barambwira ati Esther wewe urexagera ngati ndiko nexagera gute ko nzi ari mwebwe bahora bavuga ko mwexagera mu bisanzwe sindiko nisunga amakungu oya kuko ugiye kubiraba ngahi wacu uko umwana afatwa amakungu urumva sinda yabayemwo sinzi uko bigenda kumbure sinobaja ko cyane kandi no mu kugira ndavyiyumvire sibo narabiyeko naravye bimbabaza bibangaha bon novuga ngo ni Imana yashizemwo uwo mutima wo gushaka kubombarda kuko bwa mbere narabibona kuko nakuze jewe umwana akubiswe cyane nkavomisa gose nkagenda mu cyumba nkinyegeza nkavomisa nkakaraba nkaza nigira nkuko atacabaye kuko muri quartier wasanga quartier yose mbayemwo bamenya kugeza naho n'abagabo baho naguciriyemwo Stella wabaye mu muryango umeze gute urafise wari ufise abavyeyi bose bon nabaye mu muryango uciriritse novuga ngo udakize mbega warakubiswe oya fise mama adashobora kurya ikintu mu mwana fise mama atapfa gukubita umwana uko ariko kose amanza kuganiriza umwana imbere yo kumukubita niyagukubise aba yumva wamurengeye kandi niyagukubise agukubitana imbabazi ntabwo agukubita gose ariko aho nagiye ndaba mu kibano nawe naho bakubita umwana atavuye amaraso avuga ati no sinigeze ndamukubita kugira ngo menye ko namukubise nuko mbona ko amaraso avuye ivyo twara bon aho naragenda bibona rero kugira ngo ntangure iki ca fondation nuko nababajwe cyane novuga ngo Imana yaranyongereje n'umubabaro kuko ubwa mbere narababara nkabyoza ko navuga ati nimba je novumisa ariko akubita umwana canka ari karaya ntazi kimurije jari gi umwana bamutera ushinge kugira bamukiza akarira mbega ivyo kubera iki bimbuza amahoro hari n'igihe agira itiro canka akiriza kugira ngo agorane hari abana nyene ubona ko agorana mugabo byose byarakuye ivyo byose byarangiye mu mutwe nkavuga ati mbega twokora iki kugira ngo basi aba bana yumve ari mu maboko meza jewe ari mu babanye nabikora neza kuko naca ngenda
nkamanza nkinginga nyina ko ari abadamu bakaze ugiye nabi yoca gukubita nkaca manza nkinginga nyina nkamubwira tanti ni sawa nkamutwengera nkamubwira ati ndagufashe guhoza umwana kugira ngo manze ndamukwege baba hehe Stella mba mu Kanyosha niho waba n'ico gihe mu Kinindo Ego. ni sawa nkavuga ati ndagufashe kuhoza umwana kugira ngo hari iwacu justement urumva ucumanza ukamuhoza akwemereye mvugiye buke buke umuvyeyi ashobora kubwira ngo je kananiye Yeah. akaca mumpa ariko ntagiye ndamwereka yuko usuzuguye ivyo ari Yego. karakora aho rero ni mu gihe ari umumama nyene ameze neza hariho umumama nawe nasanga ariko arakubita umwana ku buryo umumwatsi aca ashaka gukubita jewe ibyo rero navuga ati ibi bintu rero namanjamwo kuko na quartier ndayivuyemo baravuga ati Imana ishimwe Esther arimutse ati arimutse turankwa amahoro rero quartier nabayemwe y'abasirikare bavuga ati Imana yanje aragiye Imana ishimwe kubera ubundi umenga ndiko ndabagora rero kugira ngo nshobore kugira ico kugira ngo ndavyagure sinisunza amahanga nisunze ivyo mbona ibimbabaza nisunze uko mbona ngati mbega ko nama mbayeho gucya nabi n'ubundi niyare yare je sinshobora gusinzira abanyumba kumi je n'abashef de zone baramenya kubera ndaregana kuko uri kurangora ndi mu nzu yanje ndakubaza ati Stella ngati je ndi mu nzu yanje ni gutungora wewe madame gerageza wumvikane n'umwana wawe muga nimbitse ngiye kuvyimba indani nkaca nsanga swati umwana ari kumwe na mukase canke ari kumwe na nyina arakenye canke nkaca nsanga ni ibibazo by'abavyeyi biza kugwa ku bana rero mu kubikora nisunze imibereho yacu kandi no ku mahanga muri East Africa niho nagize enquête nagerageje kuja muri East Africa hose ndagira enquête nsanga muri East Africa turi bamwe vraiment none Gastella abanyafrika turi bamwe uvuze ko wabikoze kuva ukiri mutoya yego nibaza ko kubikora kuva ukiri mutoya wagiye uko ugenda urakura wagiye urabona la réalité ukabona neza ko naho uje kubarega biragoye umenga ntibakurikiranye avuga nije nateye igise madame ntundusha kumukunda hanyuma uyu munsi washiye ushinga ndi mu bandi kugira ngo bije mu mategeko amategeko asanzwe ariho yego asanzwe ariho ariko amategeko dufise arahanira agateka k'umwana kandi hariho n'ingingo zibikurikirana ariko hariho ibintu shaka kwinjiramwo gose bon uyu mumama par exemple ejo je narahuye no mumama ari n'ukuntu Imana impuza nabo umwana yaramuteze vyamaho hajya ni vyamaho gusa nanje kubera ko nca mu masite kenshi n'amaguru attention ozi nk'ubu wowe ugenda n'imodoka ngira ivyo mudahura kenshi ariko je ndagenda n'amaguru cyane kujya ngenda n'amaguru rero turahura na benshi noneho wahura n'umwana yateze umuntu mu vyondo yamuteze acagwa mu vyondo yamukubise ijido umwana mutoyi afite imyaka 5 ateze umuntu yamukubise ijido tubona aca mukubita ijido aca aratemba sivyo uwo mwana aratemvye ujya mu mama umuntu akuzi yateze umwana yateze umumama umumama aragwa muri vya vyondo aca hagurukana vya vyondo novuga mu kirundi ciza yaramwabije yaramukubise hamwe nibaza ati ariko akubita inzoka rero ubu sigaye ni stopa ari n'ukuntu sigaye nsenga nkasaba Imana impe gukomera umenye n'ukuntu vyitwaramwo umenye ukunda vyitwaramwo ubunye muga ati mbega hariho iyindi titre ndiko ndagerageza kuza kubivuga nibabona ngwanye mwibarabara muga kareje twacha dufatana kare twacha dufatana nkakubwira ati ntuva je muganda gushigiye naho umushishura hana kintu mugabo akararero nk'ubu je sinifa kugwana nace sinifa kugwana ngo ce ngwana nuwe mudamu naramuravye ndumigwa ndabwira Imana ngo ndakwinginze umpe inkomezi ndamurabara mukubita araheza urazi kuraba umwana ariko arakubita naramuretse amukubita kugira ngo naco nagize kubera ko ndiko ndavyigira uwundi muti kandi hamwe n'abarundi bambona uno munsi hamwe n'abanyamahanga bambona uno munsi turashoboye kubihindura yego je ikintu ningize no kuri namuretse arambariza kubera ko ndiko ndagihegwa kubera ni benshi bafite umutima nk'uyu wawe muga ni benshi ba taking actions bakora kugira ngo bashobore at least kubiga ntushaka gukora kunga basi kubigabanya gatoya mu minsi zina nakoranye gana no mu manyana akora nk'ivyo vy'iwafi nawe nyine afise fondation nawe nyine afasha abana 18 areza abana 18 bo bafise abavyeyi mbwa batishoboye donc urumva wumvise undi mama agira kabiri ejo kumva uwundi urumva ko ba bana tubona ngo barabara birirwa bariruka
umunsi umwe bizora ko nibatse ko muko murankoraje n'abandi Ego, ego. rero numva ko turavuga ku madroit y'umwana ku burenganzira bw'umwana nibatse ko twohera kumenya amadroit y'umwana mbega n'ayahe exactement amadroit y'umwana n'ayahe hama ni nayahe madroit yandi uvuga ati ni primaire umwana ataza kuronka mugabo usanga hari abana bataronka karema kurumva yego akubiswe n'umuvyeyi mugabo usanga ukubiswe n'umuvyeyi utiga udafungura udafise ahantu uryama nayahe madroit y'umwana mugabo batse ko yokesha directrice nafite n'ibibazo byinshi je nize muri leta warigisha muri primaire warigisha muri primaire ni primaire ekofo ubigishika mu 9. okay reka avaye ko mutubwira amadroit y'umwana nagira gatoya mutubwire abigisha muri primaire nibatse ko bahevye gukubita abana nkuko nikitabivuze mugabo kera wasanga hari umwigisha azwi barabigabanije mugani babihevye bijya bintu ni vyiza canke zo turabashengeza dusubire rero twibuka abigisha baduhaye igiti tutabikwiriye tuzobipratika canke biri mu madroit y'abana tuzobipratika ku bana bacu wose gusanga ari vyiza ngira ngo reka ndetse atubwire Ego murakoze kumpa kano kanya nectar byanze mu bisanzwe aho tugeze ubu hariho ico bita école amie de l'enfant ni ukuvuga muri iyo école amie de l'enfant biradusaba yuko duhimiriza abarezi abigisha abarezi kutajya umutima abana ahubwo kubakundisha ishuri umwana hageze ko ajya ku ishuri ntiyumve yuko ari ahantu agiye kugorerwa ntiyumve ko ari ahantu ahava agirira ikibazo ahubwo avuga ati si jewe mbona burakeye ngende kwa madame ngende kwa monsieur dukine n'abandi bana mu bisanzwe nk'uko nyene buriya abarundi bari baciye ubwenge inkoni ishikira igufa ntishikira ingeso ni ukuvuga yuko umwana uwo ari we wese abana education y'abana iri complexe kuko abana baba bava mu miryango itandukanye baba bafise ingeso zitandukanye abo bantu rero kugira tubashire ku murongo ngo tubagorore bose ntitwobagoroza inkoni ntigikunda niyo umwana yagoranye haraba uduhano utu canke turiya psychologique dushobora gufasha abo bana tukabagarura tukabereka yuko bagiye mu murongo utariwo babonye yuko bigatuma bamaramara bagaheba inzira mbi bari bafashe ama bakagaruka mu bandi mu majambo make nta mwana arereshwa inkoni abaho haba ku ishure haba no mu miryango yacu ego hama ntibikenewe na rimwe kucishamwo je kenshi niyo ndiko ngirisha abavyeyi inama mpora ndababwira ati abana bacu bameze nk'amagi igi rero iyo riri mu kiganza iyo urigumije gose urarimena niyo urirekuye gose rirameneka aho ncangaruka rero nkacangaruka kuri jugement y'umuntu umwe jewe nukuri ndababwiye ko ntahora mpana abana no babeshe n'imbere y'Imana mugabo menya ati umwana ndamuhana ryari ndamuhana gute n'uruhe rugezo ntarenza ariko rero kugira barinde bafata ingingo yo guciriyemo niko na bibiri ivuga nakanywafu sigi sumuhini abavyeyi guhana sumuhini utora ngo nitamuzamufashije ivuga no kuvuga yuko umwana kugira barinde bafata ingingo yo gukubita abana mu mashure nuko hari abigisha bahana bukoko ugasanga akubisa hariho hose abana barapfuye abana baragize ubumuga kanaka baca bavuga ati rero ico kintu kugira dukingira abana ico kintu nuko kihava burundu mu mashuri ariko rero umwana nk'uko nyene ijambo ry'Imana naryo rica rigaruka rikatubwira ati umwana yakosheje iyo ntuzenya verse sinzi neza ukuntu iri strictire mugabo ijambo ry'Imana riratwemerera gucisha kwa nyafu n'umwana ku mwana no kuvuga rero umuvyeyi wari we wese yaba umuvyeyi yaba umuyigisha
guhana umwana si bibi ariko tumuhanane urukundo kuko sinzi ko murabibona hari igihe uhana umwana uhejeje kumuhana oya uhejeje kumuhana wa mwana ntiyibuke ko yanamuhanya akaza kuyambira ni ukuvuga aba wamuhananye urukundo ariko iyo wakubise buyoka iyo wakubise uvuga ati ndakwica uwo mwana acahera ngaho akakubona nk'igikoko ahubwo aratimba inkoni ehe agasigara arondera ukuntu Trebye. umugore hakaca hagira n'igihe za nkoni zawe ataco zikimubari avuga ati ziba zafashe igufa je nyene m'enfous, byemvye. ubu nanje ngiye kuzirinda ngaza bashingiye ntaye gatoya Eh. ndafise mutoyi wanje yaragorana cane vraiment yaragorana akurikira jewe ngira ntazobona ikiganiro Canke ari hano canke ari hano navyutse rero mama yaramukubita vraiment cane yaramukubita cane munyuma caratimba inkoni caraba igitimbaye mama kubera ko yarabitse ko akunda kurya umutoyi wanje acarahindura ibihano atangura kuza aramwiminja akaza aramwicisha inzara mutwana naje atorana mayeri azaza nukuri umwana w'ugiye umuhanya nawe akigira imitwe azaronda sinzi abana bahungu bari debrouille akazarondera amahera igihumbi ntavyonzi akaja muri restaurant ingene yazira muri restaurant yaca zigura akaza kuzirira imbere ya mama abibone ko tabuze abona ko umva inkoni ntaco zikimbwiye inge wazinyimye navyo nyene ndi debrouille ndaja kuzirondera kandi nguma ngorana urumva niyo mpamvu nibaza nko babivuze no guhana umwana washizemwo ubwenge ukamuhana urukundo kugira ngo abone nayo amakosa wamuhaniye hakabaho n'ikiyago ntumwereke ko atajamba afise na cyane cyane unamutahura umenye impamvu yakoze ayo makosa agira asanga atazi ko yari amakosa Ego. agaca usimbiraho ugahondagura je nk'ubu ndafise umwana mukuru afise imyaka 8 n'umuguruguru pe nanje nizere yuko ibintu ntazobibonera ko cyavuga ko namureze azobibona uwo mwana rero umunsi umwe yarambabaje arafise ukuntu akunda kurenga irembo umwanya wose ari fyefye kaguru hama rero tukabipfa mugabo mvuga ati uwo mwana rero jewe naho ndamukubita nkimukubise ukabona ko avyumvise akabiheba inyuma y'iminota ingahe agasubira mu bya bintu campengera umunsi umwe yasohotse irembo agarutse acampamagara mama canabwira ati je sindi mama wawe sindi mama wawe kuko sinovuga ntunyumvire cangeza aragerageza aranca hirya no hino anyibarisha utubazo nduma mu nyuma nko ku mugoroba aca nyicara hambavu ngo sha mama mbabarira ngo sinzosubira kukubabaza ni ukuvuga umuntu nk'umuvyeyi urashobora kwiga uduhana utuna turiya uha umwana utarinze kumubabaza utarinze kuboha utarinze gukubita ngo wice kugira bikunde umugarure aho rero na hacu twebwe abavyeyi kugira tumenye ati uwo mwana ndamurere gute kuko ikindi naco abana muri kamere yabo baragorana kandi natwe twaragoranye mugabo ya certain mu muntu arakura akavamo umuntu muzima mbere ugasanga aranitonda iyo ageze mu myaka yisumbuye gatoya ego hama rero hari icyo mwabagije ati mbega amadroit y'umwana n'ayahe urumva amadroit primaire y'umwana umwana uwo ari we wese kwanza afitiye uburenganzira kubaho reka mpere kuri icyo ni ukuvuga maze kumusaminda ntegerezwa kumuvyara kumwibaruka sindamwicire mu mpeshi sindamunigire mu mpeshi hama uwo mwana ahejeje kuvuka no gufungura umwisunze na cyane cyane yego hama uwo mwana rero amaze kuvuka aba afise uburenganzira kuri soins de santé ni ukuvuga iyo agwaye akavuzwa za canco zose leta iba yarategekanije nk'umuvyeyi ari responsable ukazitwararika ukamujana bakamuha izo canco kugira umwana ntazahure n'ubumuga plus tard avuga ati vyavuye kuri kubugaba bw'abavyeyi yego hama inyuma y'ico umwana arakura agakurira mu muryango aba akeneye gufungura gufungura rero ego abantu ntibafungura cyo kimwe bose
ariko umwe wese mu buryo bwiwe ahageza umuvyeyi arafise devoir yo kugaburira umwana wiwe apana ko umwana ari waza kumugaburira ego akamenya ati nimba naronse ico kijumbu mu gitondo ndagiteke umwana kirye aje ku ishuri yafunguye agaruke nimba asangaho wa mutsima w'ibigori n'imboga abihasange nimba asangaho ifiriti na mayoneze na vya bindi vyo mu kizungu naho nyene abisange ntaguciriyemo ntaribagira hariho ukuntu abarundi rero babifashe ubundi buryo bakeneye ko umwana wa 5 ari we amurihira inzu akongera akamugaburira aze kugaburira abavyeyi aho boca bamaririza ngo bigenda gute none utwaye umwana hajya ku isoko akaba ari waca amahera asaba ayo mahera ukayegeranya ukariha inzu ukongera ukajya ukeneye kujya mwana wa 5 aba ari waza agaburira urugo rwawe ibyo nibaza ko byoronderwa ibihano turabigaruka ko navyo ni ukuvuga aho umuvyeyi aba yataye inshingano ziwe nk'umuvyeyi hama uwo mwana arakura akagera kuri ya myaka ndwi reka dufatire ku myaka ndwi yo gutangura ishure shingiro ubu hoho na leta yaravyoroheje uwo mwana uwo ari we wese ategerezwa kuja ku ishure agahabwa umwambaro w'ishure na kagakaye na kagakaramu babasaba akamahimirizwa kuja ku ishure ariko ikibabaje nuko usanga hari umuvyeyi abashobora kuba afise abana ugasanga no kubahimiriza kuvyuka mu gitondo akamubwira ati yewe burakeye vyuka akamutegura akamuha ca kijumbu akamubwira ati mwana rero ja ku ishure naje ngiye kurondera hariho abavyeyi ivyo batabikurikiza ukaca usanga umwana akuriye mu kutamenya akuze ko yatswe uburenganzira bwo bwiwe ego kuko aracyari mu myaka yo guherekezwa aracyari mu myaka yo guhimirizwa gukora ikinaka ugasanga umuvyeyi hakubaho amuhimiriza ngo akore ico kintu ntacyakoze umwana nawe acakora nyene nk'ivy'abana bakora tanta akaja ku ishure cyangwa akabiheba cyangwa agasiba akamuha isuka ati nakaringo tujyane kurima neza ko wanse cyane kuja ku ko wanse ishuri kujya ku ishuri ndatomboye urangaburira ego aho rero icyo ni ikindi cy'uko umwana ategerezwa kuba umwana wese ategerezwa kuja ku ishuri mu zindi nkowa z'abana umwana wese ategerezwa gukundwa mu muryango uru rukundo rero uru rukundo rero rwo mu miryango ni ukuri turakwiye sinzi ubwo ntiraba umukene nimba ari ugezeko ntiraba abakene ntiraba abatunzi oya ni abana benshi badafise iyo droit ego ni ukuvuga umwana uwo ari we wese akumva yuko akunzwe mu rugo iwabo muri uko gukundwa rero ntibisigura yuko umwana uca umurera atambuka uzino ngo umurekere yonona ivyo yonona byose oya ivyo umwerekeza byose ubimwerekeza mu bugwaneza mugabo akabona ko papa mama bamwitayeho bamukikuje ivyo rero biraheza bikagira uwo mwana akavamo umuntu muzima ndetse nawe azogirira akamaro abandi mu myaka izokurikira ego reka ndibaza ko nagerageje kwicara gutanga nk'akarorero ibyavuze ndashaka kwitanga nk'akarorero gatoya mu bisanzwe turavye nk'abana dufise muri fondation abana tumaze kwakira abana tubona ataho begamiye tugiye kuraba twasanze ari abana umwana ugasanga avuye mu rugo afise se nk'ubu ndafise umwana ndafise abana batatu bafise base n'abarondeje ndababura ntabwo ati none bakeneye ko ndabashira kuri kamera aba bana ndabarangisha base ugasanga ntibakene no kumenya n'abana iyo bari ugasanga umwana se ntituzi yari nyina ntituzi yari ubajije umwana ati none wowe wavuye he akavuga ati jewe nomotse papa ati papa yarankubise ati ku buryo naramaze no kumugara ibaza umwana udashobora gusaba igikombe umufixe ahagarare atora igikombe hasi ntibigikunda kubera kubwira ati papa yankubitisha ikintu akinkubita mu mugongo akwereka ahasinze ukuntu babyita mu kirundi ciza kuri hagati k'umugongo akaba ari hamukubita buri gihe umwana aramugara umwana yaraje twe yaramugaye
kugeza ino saha uwo mwana wumva dukeneye kumukorera ibipimo bikomakomeye kugira ngo uwo mwana ashobore gukira. akavuga je nahunze papa, mama yarapfuye, hama papa akaza arankubita kubera mama yarandega uyu mama wundi, umva ukavuga mukasi atarandega buri kanya ngo nakoze amakosa nabo ukuntu je yangize ati kandi simuka papa yankubise ni papa kumbura kanezeza umugore wiwe nawe ubizi. Umwana uwo akaba aravuye mu muryango yaramaze 2 ans yibera mu gipolisi, abapolisi nibo bamushikirije bavuga ati madame ubu dufashije kubera uyu mwana asiga tripota agashaka gukora mu bintu by'inkoho iki kuko nubaguma nyisabira inkoho nubwo ndamufise. Rero uwo mwana agana gute afise 10 ans umuhungu. Uwo mwana nko kavuga ati none tuzoronka papa wawe gute, akavuga ngo niyo ngo mu Cibitoki ngo iyo nkumva yuko igihe nzoronka uburyo nzofata imiduga nkagenda kurondeza abase babana ku nguvu, ni sinimba nzofata microphone nkaja mwibarabara bakabamenya navyo nzi. Ukasanga uwundi mwana se nyina yarapfuye, se azana undi mudamu, abo ndiko mvuga abana dufise, azana undi mudamu, azanye undi mudamu, uwo umudamu azanye saca arapfa, hasigayeho mukasi aca muzana i Bujumbura amusiga ahantu amuzana i Bujumbura amusiga ahantu amubwira ati guma undindire ndagarutse. Ntiyagarutse. Umva nk'uwo mukasi yaraje kumuti Bujumbura, nk'uwo aravuga ati je muhira no hamenya mbega ko turi twagiriwe bakwe no kuza mu kiganiro kwa hoze, mbega nk'abarundi ibi bintu twovyifatamo gute, twobikiza gute, kubera ko sinzoguma nakira abana ahubwo ndiko ndondera iceviti cyo nico je nashaka kugaruka kuko nidukene twe kuzoguma twakira abo bana. Nico nashaka kugaruka ko uriko uravuga ko hazogera igihe urondera abavyeyi babo bana, ndiko ndabarondera ariko jewe sinzi ko nshobora kuba ndiko ndabitahura kutariko abo bana nta rukundo bafise mu muryango. Abo bana bahunze gufatwa nabi, hanyuma baragiriwe ibakwe, bararonsa ikigo kibakira. Numva umenga kubasubiza muri irya miryango ni ugusubira kubakomeretsa, si ukubasubizayo komuteri. Dushaka kumenya umuvyeyi, tumenye igituma yavanye n'umwana, nimba uwo mwana uba afise droit yo kuvuga ati je sinjayo ndatinya hajya ahantu akagumi wanje sava, ariko umwana amenya ati ninakura erega hari amatongo mu Kirundi itongo rya papa turacarirondera. Ego mugabo urazi ikintu kimwe, nibaza ko igikomere umuntu agira muri ico gihe nk'uyo mwana ubwo ameze uko uba arakomeretse gose. Nibaza ahakuru gikenewe ni kubanza kumuvura agakira igikomere. Wanashaka hari igihe umuntu aba mu bintu nk'ayo matongo ntasure no kuyita havuga ati batware bashake batware, nimba je vyompa amahoro hariho uwumbuza ati ndakwingize ntuzu njane muhira ayo matongo bashaka urazi ndakunganira ukiri ngaho. Peu importe umuvyeyi wawe uko aba ameze, peu importe ko bikigabo ko amera gute, tubare kure bazoba haba hari iyo vide yo kugira iyo connection n'umuvyeyi wawe, yo kumenya iyari basi afuma kwihakana bikubwira mu maso ko atagushaka. Sindiko ndavyanga, ariko abanza akire uyo mwana yabanje guhunga, kuko kumusubiza ubunyene mu maso aracabona vya bintu, aracafise ya image. Kumusubiza rero imbere y'uwo muntu ni kumuco, ni nko gucumita mu gikomere kitaraki. Kuko hari umwana kubwira ati ko abanye nka fondation bohera d'abord kuja kuvugisha uwo muvyeyi. Ego Imbere ko bamushira ubona gute kuja wavuze ko mushaka kuzopanga kuja kumurondera, ngo murondera mutagiye mutwara umwana, mukarondera umuvyeyi mukamubaza, mukaraba d'abord ameze gute mu kibano, mbega n'umuntu woshaka kukonfya umwana cyangwa n'umuntu woshaka kwifuza ko umwana we bahura. Kuko tugerageje kuraba wavuze uti no mu makungu urashaka ko tugerageje kuraba hanze ahubwo bihutira kukwaka umwana mu gihe utari kuramufata uko vyategerezwa. Ico nico ama service sociaux arakwaka umwana. Ico ni tugihurizako. Ico ni tugihurizako yuko twofata tukihutira kwaka umuntu umwana. Mbega tumwatsa umwana ivyo bintu ni ubona ko bizoca bigwira, bavuga ati bazoca bakajana. Wazi ko umurundi ubu ndafise utwana twatoye mu ishamba tubiri, kandi kamwe twagatoye Nyanza Lake akandi tugatora i Bujumbura. Cha wibaza umuntu atora akana kakavyara akaca gashira ahantu mu gashamba. Jewe hako yoca boca benshi hako yo mwica nende usanga watoye umwana mu masashe bamwishe yo muta imbere ya portail y'umuntu, yo muta kwisoko, yo muta kwisengero. Ubu ariko baragukurikira rero abafise inda badoca bavuga ati hako nukuri yo mwica, bavuze ko twobakurikira nukuri hako yo mwica yamaze gusama iyo nda. Nico gituma imbere y'igihe
nibirinde izo ndahubwo twe dushaka kubahimiriza mbega niko tubamenyeshe yuko Urumva- amaze gutwara ico kiremwa mu reka ntunganire hariho amategeko reka amufata ntunganire nikita gatoya abatwara ntibazoka gutwara inda ntibazobireka baza guma bazitwara nk'uko nikita bivuze hako uwo mwana uca umuniga canke ukamutamo itwarete canke iyo nda ukayikura we ikaguhitana nibaza ko romye nuko uwo mwana uja kumutaha Bon, hari ibyo abantu turabizi kandi bariko bakurikirana ikiganiro ashobora kuvuga afise iyi nda icyo bavuze bariko nacyo barabiganira abantu bagira ivyo gute barabikurikirana barabikurikirana gose urumva baravuga ati yavuze ko nofuma namushyira ku rupango rw'umukire kundwi yahera twatoye akana kwa patiri yarahengereye hajya bariko barakubita gutya umva agenda bimenya kubera ko baca bandondera aca atora akana agashyira munsi y'imodoka y'umukire yabonye Yesu Kristo. ati iyi ni vangware kabisa wabyumva ataha uyu mwana ntajya mu maboko hanyuma bibaza ngo abakire bose nuko bokwakira abana bon oya aca amuronderera ikigo nk'uko nyene wumva aca turondera muguru urumva ko adashobora gufata akana ngo akanyugunye ku ruhande aca amanza akagira akarondera agashira rero tubabwiye gutyo ico ndazi ko gihari sinona kibabwira kuko ndazi ko mu mitwe yabo satani arabibongorera ati kavyare ugashira ku rupango rw'umukire sivyo hari n'igihe bagashize ku rupango rw'umukire yiburiye akatanga ikuzimu canke atanga ko arondera ko amafyigo akagakuza afise objectif nk'abaza kwa adopta akadopta umwana afise indi objectif y'uwo mwana avuga ati nkeneye kuzonda dandaza amafyigo y'abana mbega aciye afata abo bana akazara abadopta tukaza turababaha byoroshe ntiyumva ko bica bizana ikibazo ahubwo je navuga ngo habeho itegeko aba bantu bariko baratabana babate bazi ko ati niyafatwa canke niyagira imana mbi tukazomurondera tukamutora amenye yuko hariho guhanwa canke wangaje umwana araguhunze kubera kuri kumukubita nk'igikoko mugabo barabahana kandi mfise ubuhamya ukuri reka ntibabahana ndaguha akarorero iyo babahana ibintu ntibiba bimeze nibabahana nimba babahana ni vya buke buke Yego. nashaka je ndakunze kwinjira indani ndakunze no gutembera gose uherutse muri iki iri tariki ya 20 munyonyo y'umusi mukuru mpuzamakungu w'umwana nagerageje kuvuga ngo ndabinginze abashaka ko duharanya agateka k'abana mu ndondere ndashimiye abarundi gose kuko barabikoze barandondeye kandi je ukuntu meze ukuntu nakuze je nakuze ndi umuntu nzi no guharira ikintu cyo kuvuga yuko ibintu twobirekeza ngaha ntibishoboka dutegerezwa kubikurikirana ibintu bikahava rero ndiko ndavuga ati aba bantu bashizeho igihano nyaco je ndazi ko vyogabanuka habeho ibihano none nk'umupapa afata agakubita umwana akamuvuna bagacamunzanira iwanje ngo ndamuvuze ndabarabaye nkavyorosha ukamengo ngira nje kuvuza wa mwana nkamuraba nkavyorosha akibaza ngo namwibagiye ndamwandika ahantu urumva nibahanwa avuga ngo ni umwana wanje ibaze je nk'umubanyi yafashe agafata umwana akamukubita akamuboha umwana yafise 11 akamuboha akamushira hejuru y'amabati yakabosha agashize hejuru y'amabati ngo ukabuja ngo ugwa hasi ngo harengo bisaba yuko nguguma ngo uri fix mbona harugaye ndarondera ibintu nduga ko nduga hejuru ko jewe ico onye ico vraiment nona habomora cana bambwiye ati umva aha hantu hariho nyumba 10 nigihe nkoresha conference débat numéro 1 navuze nkeneye ba nyumba 10 niwe nagumye nisunga ko shaka banyumba kuko nyumba 10 aramenya ati izo nzu 10 bazokubita umwana izo ncuro ntabimenye nimba chef de quartier atavyazi nyumba 10 arabimenye ntashobora kubiyoberwa nyumba 10 ntashobora kubiyoberwa nimba nyumba 10 yabiyobewe ndambwiye ati nyumba 10 je nditwarira mwese kandi hajya mu kibano turazinanye twese turazinanye uramenya ati ari abantu bagwana ari abantu batunze ati ari abantu baturenze urwamo urabimenya cyawe bibaza rero nk'uwo nawugiye ati uribaza yuko je no kureka wafashe umwana ukamwoka ukamushira ku mabati motife ngo ni gwawe WhatsApp zaraje ubu no gufata na video manika kuri TikTok nkagutanga ngati ni gute ukubita umwana gutyo ngo n'uyu wanje ngo mada ngo nije nateye igisi none warateye igisi okay reka turondera amategeko y'agateka ku mwana twibagira kuvyara kuba umuvyeyi si kuvyara kuba umuvyeyi si kuvyara si ukuja gutera ico gise si ukuja kubagwa cyane hajya bakubage hama ushirenga mu gukora inshingano zawe ni ugutanga urwo rukundo ntavyo yagusavye kugira umutware iyo nda oya nimwagize inama kugira ngo umuvyare numuce ntashagwa mu mporero y'ubuzima ubayemo mu gihe none abo bantu batunaniye mu gihe abo bantu batunaniye dukora iki nico rero je nashaka gushika ko hanini nico nshaka wewe ko kumva wewe objectif yiwawe kuko biriho bizokwamaho kuko urumva wabikuriyemo
certes imbere y'iwawe byari bihari byari bihari ego urumva ubwo hama hari intango ya changement hama hariho intango ego 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 uyu munsi hariho amafondation hariho amazu bijejwe agateka k'abana ni za benshi FENADEB ego ni benshi zande biriho vraiment benshi cyane ego mugabo uko guhohoterwa kuracariho niwo ndiko ndagerageza rero kurondera kubera kandi ko guhohoterwa tuko turavuga abantu ntibatwumve nuko kwima injya umwana ego urashobora kutamukubita ukamwima injya ukamukotesha ukamukotesha ifumburo ukamutuka ukavuga ati jewe mpa 15000 ndamuguha umunsi wose kubera mugaye mbega mugaye acaja kukucira amafaranga ati ndamukotesheje 15000 wewe intumbero yawe kuko ivyo biriho hanyuma kwama muriko muragira amanama kwama muriko murarondera abavyeyi babo bana kwama muriko murabavuza ntaco bizokiza ariko muriko mukorana gute n'inzego z'igihugu muriko mukorana gute na leta kugira ngo ayo mategeko ariho mugabo ashimangirwe akore kuko turamenyereye namaje ndiko ndabivuga abarundi turafise ikibazo cyo kurindira ko ducungwa assurance y'imiduga yacu ni ku bwacu mugabo ntushobora kuyigira umupolisi atagufasha ataguhanye rero n'ubu bisaba ko haba hari itegeko rikurikizwa kandi nihabaho umuvyeyi umwe ahanwa exemplairement ubundi aca avyubahiriza ego kuri stade tumufate n'amavideo ego reka ngira icyo mvuze ni ukuri birababaje kandi birateye agahinda kuko aho bitegerezwa guhera umuvyeyi uwo ari we wese uyu canke uriya bitaravye yuko nzi umwana wa naka canke ntamuzi nk'ubu nk'akarorero biratangaje sinzi muze mugire iyo analyse urashobora kuja nka Gare du Nord murabona yuko circulation biri shosho Vital, Vitalo, Vitalo, Vital, Vitalo, Vitalo, Vital, Vitalo, Vitalo, Vital, Vitalo, Vitalo. urabona yuko circulation biri shosho ukaca usanga umwana wa 7 ans ba 8 ans canke munsi bariko biyapreta kujabuka ibarabara bagira bajabukire peut-être ahantu abapolisi badahari kuko hari abapolisi vraiment kenshi barabikora bakabafasha abo bana ukaca usanga bahagararanye n'abantu bakuze mugabo ukaca ubona umuntu akuze arigoroye arijabukiye akana nako kariko kiruka inyuma yiwe nako kariko karondeza uko kajabuka nk'icyo ni ikintu giteye isoni urya ntibaba bazinanye hariho baba bazinanye aba ari kumwe na papa wiwe cyangwa na mama wiwe nawe ntamufata ukuboko akajabuka ngo ngo ari uracari hiye ngo ari kuraba yego ni ukuvuga yuko bitegerezwa guhera muri twebwe abavyeyi wumve yuko uno munsi gukurikirana umwana udakurikirana umwana gusa wakuye mu nda wumve yuko utosanga umwana ku nzira afise ikibazo ngo wirenganire c'est dommage guhura n'umwana w'imyaka 3-4 ariko ararira ari wenyene mwibarabara kandi wamaze gukonstate ko ari wenyene kumbure katakaye kabuzi yo kava niyo kaja mugabo kakarira nawe ukarengana kumbure nyina yasamariye kuri WhatsApp aramusiga neza cyane ariko ukakareka ko kantu karengana ivyo rero ni ibintu je novuga yuko ngira aho baho nk'ama campagne de sensibilisation tukumva yuko ari gikorwa abarundi twese dutegerezwa gukorera carimwe hama duhereye kuri abo banyumba kumi rero hakaca baho amategeko ari bien structure kubera ko umusuma agiye kwiba batamureka uko kubera iki bafashe abantu bari mu bintazi baba bariko abasambanyi ko batabareka uko tumenye yuko umuntu wese bazofata umwana wese bafashe umwana mu rugo wiwe
bagasanga uwo mwana hema ntiyitaweho akarahohotera aha ndasubiramo kwitaho umwana si ukuvuga ngo uronke byinshi umuha ugasanga umwana arashobora kurira nk'isaha bicaranye na nyina ataramuhoze ari tranquille ari mutu uko n'uguhohotera kandi twese umwana. umuntu twese ngaho umuntu akaradukurikirana ndazi nta muntu n'umwe atarabona ka ego nta muntu ego ariko barihorera kumva ati sinshaka kwitaranya n'ububanyi sinshaka kujya mu Urazi gitanda n'ikindi gaga Stella na madame ngaha Aline ikindi usanga gibituma kenshi nuko kudahana uravuga uti Neza none cyane. jewe Voilà. ngirende ego n'umwana wiwe ngirende afite uburenganzira kundusha sinanahamwe ndi bumurege ngo bamuhane ukaca uhitamo kurengana jewe ndazi nanje vrema ko ahantu henshi uranzi mbonye jewe ibintu nk'ivyo ndamukankamira uwo mudamu nkamubwira nti wewe ni sawa yego mugabo N'igihe kubera harakora nta neza mugabo kubera nta kundi ndi bubigenze nta kundi uri bubigenze hariho akarorero hariho umumama hariho akabari ko muri asiatique sinzi aho kavuga hariho bama batembereza ibintu hariho umumama afise abana nka batanu bose umwe aba yikoreye itomati uyundi aba yikoreye ibiharage bitoto ku mugoroba umva bavuye ku ishuri yo kwicara ahajya ngo barevize bakasha baja muri Ego. ibi bamufashe kugabura kudandaza si hari wewe Bagaburira urugo yabatumye kandi rwiwe. batoye vrema waba yicaye ariko acuza yicaye amapasteke Ewe, abana bako wewe barazuba ahubwo ku mugoroba usanga yaborewe ico gihe nama ndababona abo bana nama ndabaganiriza twarayaga cyane vrema abo bana gushika naho ndabamenya n'amazina ndakabonye n'ico kintu kakigura taco bashaka kugura muga kubera ushaka gusa ko bimuve ko agenda atahe mugabo ukabona uhejeje kubigura aciye amuha ibindi yego umwana muto ubibona ko n'ivyo bintu bimuremereye igihe kimwe nyambaye hariho uwakubuza abakiriya mama we ukabona ko araje akamutuka akamukangamira akamusuguma genda ibiki n'ibiki umunsi umwe mama hari igihe twajana aho hantu mama ndabimubwiye arabibona nawe nyine arabirumarika aca arahamagara uyu mugore ahaciye aramubwira ati wa mugore urazi n'amakuru jewe nkora mu bintu by'agateka k'abana mama siyo yakora ati jewe nkora mu bintu by'agateka k'abana twe tumaze iminsi tuza aha tubona ingene ufata abana bawe nkazosubira kubona umwana wawe ukubise turi mu kuba gutwara yego guhera ico gihe ntiyasubiye kubakubita yarabatuma yego kudandaza mugabo ntiyasubiye kubakubita vrema gushika n'ubu ndarababaza bimeze gute ntarabakubita oya urumva ntaco uri bugire naho uri bumurege basi kwa mwe wowe waragize n'ubwoba ko bashobora kuhamutwara ico rero cyaho babarega n'ukuntu bo bahana ico nico numva nokurikirana gose Nico shaka, ego nico frema. nkeneye cyane niho utandukanira n'abandi Ego. kubera ivyo bindi biriho Ego, aho ego. barerewe Naravuze mugabo ngo- uriko urafasha abo onye 15 Ego. none abandi nabo bariko naravuze ngo dufise turi ku ntambwe nini mu gihugu cacu ku vyerekeye agateka k'abana barabikurikirana gose ariko ngiye kubiraba ahubwo navuze ngo shaka gusaba uruhusha ahubwo rwo kugendera ivyo bigo mbega mu bigo ho babayeho gute yego mu bigo mbega abana babayeho gute kuko mbega hariyo akana gasohoka mu kigo kavuga ati nagakoko akana gake sivyo reka tunabivuge tubivyubahuke hariho ibigo babareze kubera barondera amafaranga kubera bafise Kugira impamvu zabo bibabesheho sivyo nabo. urumva kandi ari mu kigo ugasanga mu kigo bafise amategeko ntupfa kwinjirayo Oya. nico gituma twihaye kugira nta kigo twe tugira cy'abana 50 cyangwa 30 bon sinje kwanka ko babigira ivyo ni vyiza cyane kubera ko bayatugabaniriza umutwaro abana bariko barava mu mabarabara ariko je siyo ntego yanje intego yanje nuko umwana ajya mu muryango umwana rero amaze kuba ari 12 mu kigo kimwe 15 bane mu cyumba bariyumva ko bari muhira abahungu bane mu cyumba babiri baryamana abandi babiri akaryamana ku gitanda bariyumva ko bari kwa Panama navuze ati nta gihe nzogira ngo abana 30 mu nzu imwe kubera ucumengo nanu tubutungiye nk'inkoko Imana imbabarira abantu babikora baradufasha ariko kuronka ukuntu bitwararika bose mbega barafise kubitwararika neza ku buryo umwana rwa rukundo bon turafise ukuntu tuhashira abatantine ku buryo yumva ati ndafise tantine ndafise mama hariho umumama bahari tumwita umuhizikazi aba hari mu kigo kimwe akumva yuko ari muhira uravyumva nabonye banagoye no gutreta bajya abana n'icyo umukore ntagushimira ego nta birebire ntibanagushimira ari muhamagaro vraiment ntubishobora rero tukaraba ati mbega bisaba kubatahura ego rero ivyo bigo ugasanga n'ubwana nka 50 mugabo suivi yabwo mbega imeze gute mbega barakurikiranwa
mbega aba bana babayeho gute muri kijya kigo mbega ufasha abana ukabashyira muri kontineri imwe ari abana nka 15 ukabushyira hamwe mbega aho hantu babayeho gute mbega wowe niyo ubamwo ahantu uba ubona bo bashyiraho nk'abo bohashira umwana niba wawe bakuye hajya warubonye ko bamerewe nabi gerageza basi nabo babeho nk'uko ubayeho mbega wagerageje rero nkavuga ati twosaba no gukurikirana ivyo bigo mbega hariho abakurikirana ivyo bigo mbega hariho abarabati mbega abo bana bakuye mu mabarabara babayeho gute hama habeho ukabasaba zampusha gusa zo gukora voilà hama habeho no kuvuga ati umwana wese arazi burazi yo yavuye nta bivajuru dufise nta nibiva kuzimu tuba dufise muri abo bana bafise imiryango bavuyemwo mbega iyo miryango yabo bavuyemwo ivuga iki kuri uwo mwana mbega twobareke ivyo ntiboza barabavyara babashira mu mabarabara ati bazobatora hariho ibigo bazobatora atunda bugumiza ngaha ati nk'ubu ndazi ko hari abana afise mugabo banyina ariko barasuiva nk'ubu nocavuga ati banyina barihe ubu azokwiyadukiza umwana akwije nk'imyaka igera mu rugero ageze kugira mariage uca uzumbwire ngo uri mama w'uwo mwana yoje nobahana kandi ndiko ndabisabira uruhusha ndiko ndabironderera uruhusha rwo kuba none kuko nk'uwo twahuye ejo amaze kugakubitira hasi yaragakubise nambwira ati yakugize iki gamada acavuga ngo nani ukaranteze ngo gafashe kankubita ijido ngo nkwiye muto ngo nari kukica nateye ndumigwa nyene ngati uyu nta tegeko mfise rimufata sivyo kandi nubwo mvuga ngo ndiko ndabikora ndi mushasha hari abankurira mbega nk'uwo afashwe muri ubwo buryo yakoze nk'icyo kintu mwibarabara nukumureka akabandanya uko nyene kugira ngo baze barabandanya babadodera mwibarabara mbega ho habo bajeje umutekano barazi ingene buhana abo bantu kuko urumva barazi ingene buhana abo bantu yavuze ati no gusensibiliza ariko gusensibiliza nibaza ko no kuri kote yabo bajeje uwo mutekano nabo nyene bo basensibiliza kuko ayo mategeko arashobora kuba hari naho niyo hariko haraca nk'ujeje umutekano ariko umuhamagara yari kuvuga ati yego yamuteze bashishure yego akibandanya kubera nawe atavyazi petete ariko ico nshima ndashimana gose ko nabonye yuko hariho ababikurikirana ahubwo abantu babura naho bitwara ari abafise kubikurikirana mugabo akurikirana ngo abana b'imfuvyi ngo abana ngo bari mu mabarabara ngo abana oya sico dushaka gusa kurikirana umwana ari mu rupango mu Kinindo ni gute wewe mu Kinindo ufise umwana wawe waha ngo arazinywa na mpaka ngo ikaziye nije nayiguze kuramuhohote ni gute uwo umwana ikaziye y'inzoga ngo nije nazisumye ngo nje naziguze ngo arazinywa oya je nubumengo kuri amuhohote uwo muntu je ndaregana no kwishuri nakuze ndegana ico barakimpora ku buryo ukoze ikintu uri ku ruhande rw'iwanje nakureka je nakuze ndegana kubera ukoze ikintu akavuga ngo wagiye duhanire hamwe ngo oya kuje ku televiziyo gatera bazora kubona cyo biruka barabizi cyane bacu bitwara neza oya hari uwavuze ngo igihemerutse kuba ntahari ngaha hafi hariho uwandondeye acarabaza ati kuri biro ya Esther hehe barahabarangira ati hari ugira écoute genda kumvirize aravuga ngo ni Esther uhe ngo ndi mu bandi avuga ngo ego ndi ngo ndakwinginze ntuje kwa ndi mu bandi ngo kuko kajayo ngo ico kintu arakivuga ngo ni gute ico kintu cyabaye ugati okay umwana avuye ruguru barungi kubwana butoyi ugasize mu nzu nikaramara n'imisi 2 umupapa aragasimbiye ko agafashe ku nguvu ati ibi turabihora bakacabwirana ngo ukaja kwandi wandi urapfuye ngo ko aca bivuga turafise inzego nabonye zibikurikirana neza zibahana turi muri muha zibahana hariho na biro muri muha kuri zone hariho biro ikurikirana gateka k'abana kandi barabahana ashaje rero babahanye imana buri mwiju ozange oya ndiko ndarondera ukuntu ufise sifre nk'uko zova muri muha bikaja muri nahangwa bikaja hose ahantu hose tukamenya ati ibi bintu bazobikurikirana kandi bazohana abantu bakora ibi bintu kubera ko nabo abantu bariko turungikira banavuye ruguru ngo wadiza ngo aje gukora ikivera aje gukora amaze kwiza 13 akaca twarinda nibo bana dufise umwana dufise twatoye yamaze kubora akana kakabebe yarakavyaye akanyegeza mu kinogo okay bavuga yuko uwo mukobwa bavuze ko uyu mukobwa ari umwicanyi je nja kureka mvuga ati si umwicanyi mbega aho yarabaye ni hehe wamuteye iyo nda ninde uyu mwana ni kubera iki yashize umwana mu kinogo sengaha gute kwanza ndamanza ndagenda ndamuburanira ubwa mbere bavuga ati uyu mudamu rero manze mushe mu gasho kubera aje kuvugira umwana yishe
yari yapfuye umubebe umubebe kari kamaze kubora uruhande rumwe twaragakuyeyo tugashira mu bitaro karakize ubu na kibogari nico gihugu ufise cyugaye ubu afise 7 mois umwana yugaye gose aryoshe kuraba umuntu wese yifuza gutora bon iyo nafata ngo ngende mvuga ati none uyu mwana mwe mugira ego mugira mushire mu mpimba ego yakoze icaha nivyo kandi ndemera ko mumuhana kandi ni umuhane just nase ko ajya mu gasho ariko ndiko ndaraba mbega uyu yamuvyafise imyaka ingahe mbega uyu yavyafise imyaka ingahe je mu gateka k'abana aba bose ndaza kubatwara nk'abana aha manze kurondera mbega vyavuye kugira je kumwivyaza agira izo nguvu zo kumwivyaza mwishamba amushire mu kantu mbega bimeze gute tuza gusanga naho yarabaye hari kibazo giteye ubwoba ku buryo bavuga ati baramuniga ahubwo baprefera kubona yagakuyeyo yayikoroye iyo nda mu gihe atayikoroye rero nuko abigenza kandi ibyo byarasirikiye ku marezo sosio uwo mwana yamuvyaye uwo mwana yavyaye uwo wundi we yarakuze ni 22 ans uretse yuko ndabashira muri je nta n'imyaka mfise mvuga ko umwana mvuga yuko uwo mwana aretse ko umwana ko bamusohoye kuko nta mwana aza kwiza 25 gutangure kumbwira ngo warabuzi yuja ngo aho nta soni mubuza amahoro aratwara inda akora ibidakogwa kubera wowe nyina wamenye gute yuko agezwe gusohoka ko hariho uwa 22 ans arutwa ubwenge n'uwa 13 ans wowe musohore kugeza uwo gwagiye kumbure akurikije uko wamureze urumva cyanaga ati rero ujya mwana nimureke tumumanze tumureke ipere tureke ipere abana bose hama bose tubafashe kuko bose n'abana nagati nimba hari n'amategeko yo kumufunga ni umufunge mugabo uyu mubebe akurikirana mu mwana turamufise mu kigo bacha bafunganye nawe nyina baramufunze hama haragera igihe baramundungikira baramwejeje baramugarukana turamutora mu kigo turavuga ati okay uyu mwana muzane twe turamurerana na nyina kuko bose tubandika nk'abana hama uwo nyina nza kumenya rero ubu tubana yuko ntanakwije no mu mutwe kuko yahuye n'ibibazo byinshi mbega uwo yamurungitse avuye ruguri wabo ngo aje gukora araza aje gukora umubanya amuteye inda umupapa w'umubanya amuteye inda arabonye ko bimenyekanye aranyitse ni ubu tuzi niyageze isi ko filme nyinshi none ujya mwana abana dufise mu kigo ni film ngati none uyu mwana bateye inda uyu mwana bateye inda yavyaye ise yanyitse nawe tuzi uyu tumureke tuvuge ngo ni gitabwa oya reka tumusuive kugira ngo n'uyu mwana nawe akire tumufise petit à petit twagiye kumenya yuko nawe nyene afise akabazo ko mu mutwe nk'ubu nkeje yakarambwira ngo nagiye kubatembera akambwira ngo uri kurafata David ngo ntatembe kuko namwise King David uri kurafata ngo David ntatembe none ubona ko wamushize ku mpera y'igitanda ashobora gutemba asi ngo urane ngo hatembye biki ngo hatembye na cyangwa ngwira muri urwo rutwe rwe kandi rurakomeye akavumwana wiwe akavuga wa mu baby umva kuje 7 mois umva akweretse yuko nujya mu baby barambwira ati ibintu byose akora ni kenshi tubona yuko mu mutwe ntihameze neza mbega kugira ngo tumugarukane twokora iki mbega kugira ngo twevite ivyo bintu byuko abana baza ngaha bakaca basaba mada ni kubera iki abaruguru bariko barabarungika ngo baje gukora badakwije n'imyaka voilà kubera ko nagasho bari bafungiyemo karagasho gakaze ateye ubwoba no kuharyama n'inzara n'uruyoya yose kandi yose ari kuri minoti kuko mu bitaro umva twavuga ati bamurekuye n'igipolisi navuga ati nivyo bamurekuye aranyika ngabo bamushize ko minoti aronsa wa mwana komsa turokore ubuzima bwa wa mwana urumva rero kujya kuntu twe twabigize kugira dukingira umwana mugabo nawe byaramufashe mu mutwe nk'uwaca keneriki umupsikologe amuganiriza kenshi akamenya mbega byokogwa gute sino ubaretse tuvuga ati mbega ibi bibazo biriko biva he nabariko barungika abana ababateye ayo mada bari nibahanwe abo babateye amada kuko aragenda agahunga umwaka undi mwaka akagaruka jewe ndamutangarije ndi ngaha nagaruka nzomurondera hewe tuzoguherekeza je nakanda babwira iki Stella munje ndumufana wawe turabarondera ubu numvise umuntu wese ariko aragira do telefone Stella ngo ndagutwara hano kandi tuzoga ndutwa amakamera uwo tumufilme wabone umuryango w'umaramare n'ubafite umugore amaramare nawe yumve ko ateje urubwa apana wowe wenyene n'amantecedent yose kura ko nkuko bivuze hari abantu
bahanwa umwaka umwe canke amezi bagaca bivirayo bagaca basubira kugira babengene Vya barabakora bindi bavuga ati nyene. none ntaco bazongira mfise amahera nzoriha Bizohera. mveyo canke atera ubwoba wa muryango yagiriye nawe ugasanga Ego. ntibanamureze mugabo urumva habayeho amategeko ashobora kubahana vy'ukuri canke Imana ishimwe ko atabwoba bafise. Stella je ndamufana Je ntabwo bafise. uyu munsi je ndamufana wa Stella nukuri je wamuswara ivutse ati n'aba bantu bafite kumva abana b'imyaka 3 4 5 Ibaze. kubashyira mu mpimba gusa Oya. bazane tubamanike bababona abantu Yego. bose ibaze nk'umwana bazi kuri ico banaveyo kintu. bazi ko Akora guco bahati kintu. wa muntu afatana ku nguvu nico navuga nico kuko uzorabe igihe bariko barasirikurisha ngo bamfashe ku nguvu nakanaka berekana uwafashwe ku nguvu ntiberekana uwo Ntiberekana uwabikoze, oya. ejo aragiye tubigirira gufungwa kubera uwundi ko imutamu niwe akwiye ntibamwerekanye umva umwana kwanza umwiciye kazoza bose babonye ngo yafashwe ku Barafashwe ku nguvu nguvu. mbega uwamufashe ku nguvu Nawe atari arihe ikigembe. ko ataboneka nubwo yoba yafashwe yafunzwe nibamumanike Yeah. kujyanye usanga ku mayo Ego. niyo anafunguka ngo nuko yarisha amahera abantu bamenya ati ni wa Yego. muntu bamubone biruke Ego. bamuhunge urumva tuza gusanga muri ubu bukene buba buhari kuri bamwe kandi nta gihugu kizoburamwo abakene no tuzotunga twese oya turanganya twese amafaranga niyo hatari abakene Nta ahubwo namwe ntigishoboka namwe batari. twese dutegerezwa twese je nakubwiye ko nagiye muri East Africa ndabiraba hose agateka k'abana ni futi kuko abana benshi bari mu mabarabara hariho abana twasanze ugasanga abana bari mu kigo bavyariyo n'abana kandi akavuga ati si umwana yagiye kwironderera ngo agende ngo gutegwa inda hanze Bari ngaho oya indani. barazanye umusiti bazinanye n'abinjira yamuteye inda hajya indani kumbura yamusororeye arinjira bakaryamana akamusororera umwana agatwara inda nawe mwana akaregwa bigenze gute ivyo bintu tubikurikirana tumenye ati mbega ivyo bigo hoho muganiki Bimeze gute? murafise akazi cyane Murafise mugabo akazi. urazi ikintu kiryoshe niko nimwe navuga kare ni byiza ko Stella yaje kuko uyu mutima ntawisangije wenyine awusangiye n'abantu benshi bakaraba kino icyo kiganiro nashaka nanje ko camvuga kuko uyu munsi Stella ariko Bandusha arabikora inguvu. bashobora Bashobora banakurusha kuvuga. n'ijambo Ego, banakurusha na pouvoir avuga ati Ego, ego. nimba Stella arinduka nk'uko onye kweki je ntorinduka kweki je ntobishoboka ndabikora mu gace nanje we mbamwo Ego. ni nje ntangura kubarega ntangura kubamanika Ego. ntangura kumenya ko hari inzego zishobora kubahana Ego. ntora abana bakenda bafashwe gatseka nitika abana batanu Ego. ndabakurikirane mbega ozi ntaguciriyemo nimba je norera abana 200 nkabagaburira umwaka umwe canke amezi atanu jewe Esther nkora decoration ndi umuntu muto cyane kandi ndi n'umuntu yiyemera muri iyo deco nyene nkora ndayiyemera kuko ndakubwira ati je abana bari ibiharage n'ubugari ni sawa n'amahoro Kizima menshi. bariye. bariye bamerewe neza abana baguwe neza bo nimba jewe Esther mutoyi umva nobikora nokora ivyo umwaka umwe mbega uwundi yoza agakora imyaka 5 ntashoboka kuko je ngiye kuraba bije mbafise sindabishira mu biharuro ngo nzobagaburira ngo bije ngo ingana gutya ngo ingana gutya jewe ikibonetse ndakizanye imyembe yeze ndabaha imyembe setu kandi nababwira ati nimwitega ibitangaza ko muje muri kino kigo ko mutegerezwa kuguma mujya inkoko naberetse ati par exemple twari dufise inkoko 30 ndababwira ati aha muzoruka kujya inkoko zihetse niko meze je niko meze ndi umukongomani ngati muzoruka kujya inkoko umva muri weekend yose baga inkoko zitatu muzige mumva ukuntu Yesu agira neza ivyo nibiheze ziheze muzoga ibiharage sindabibika simbika ngo inkoko ngo bazojya rimwe ngo mu ndwi ngo zibiri ngo bazojya indi oya umwana wese afite inkoko amakamenya ati inkoko naraziriye zararenganye Esther yaronse ibijumbu ndakubwira ati yewe givyo bijumbu nta nibiharage bihari nibitega igitangaza afite ubarira nk'abana bawe ndabarira nk'abana banje ivyo mfise nivyo dusangira dusangiye ndayendiye muzoje ego muzotahura narababwiye ati par exemple je nk'inzu nabafatiye ndababwiye ati bani inzu murimo je ndayirimwo ndi muri ino nzu hariyo stress zigabanuka kubera ko isa neza merewe neza urumva ko uratuje akayaga kararengana muri Nyabugete je ndi mu Kanyosha mw'isiti ati rero mwebwe nimba muri ngaho mu Nyabugete mumenye ko naka kandi karyo ko kunezerwa hama muronse icayi murakinywa mutana kironse mumenye ngo isukari ntayihari nuko ndabarera rero nimba no bikora uko hariho benshi bandusha amafaranga hariho benshi bakurusha amafaranga yego hanyuma wavuze uti je ndarinda yego hariho rero abantu batarinda nkuko kwawe bumva umenga ivyo bintu ati bobikora vyomwega akumva umenga ati mbega no bagaburira no musejo nkabibura babibure binaniye jo vyogenda nabi wanje baramaze kubura jewe nshaka guhamagarira abo bantu
gufasha wewe ego wewe wubahutse wewe urinduka uvuga ati ndarinda nzona barega wewe nguma ndabivuga ati uwumva afise uwo mutima andondere kuko no muri projet je nanditse projet nini muri projet je nanditse sishobora kuvugira ngaho ibyo nashizemwo byose ariko ndazi yuko naho wompa abantu ijana ubunyene je ndafise ahantu ninjije mu masoko benshi b'abadamu ngaha boza ngaha bakanterura ugatangara ndi umuntu asanzwe kubera ko ndamuhaye umutahe w'imyembe 5 yego ejo akaza duhuye munza kandi baransororera je ndaha umuntu umutahe w'intore 300 bukeye tugahura ndi muri bisi ni wariha ntazi ya taxi zatwegerana je sindiha kenshi ndicara ngo yo ngo madame ndi mubandi akacari amfata nkaho umengo ndi umuntu wejuru ntazi ko muri za ntore namuha iyo nangaburira mugabo wumve ngo jewe aho nciye nk'ubu umpaye nk'abantu nk'ijana bakavuga ati tujye hamwe turayico dukora mana yanje dekora imwe jewe ndatanga imitahe 5 je rero n'udafise umutahe azondondere kugira ngo dusozere no muri ikiganiro mitwe yahawe ukura dukore kugira dusozere ikiganiro turafasha umwanya utari mutoyi kandi ivyo tuvuze ni ibintu vy'ingirakamaro cyane nibaza ko mu kugira ngo ushinge ikigo hari ibigo bindi wari uzi biriho kenshi jewe nkunze kuvuga iyo abantu bakoreye hamwe bagize urunani barashika ku kintu gikomeye gusumba ko wewe wo kwikorana uri Stella urafise ivyo ushoboye uyundi yashinze ikindi kigo arafise ivyo ashoboye gutyo uramaze kwiyumvira ko mwo kwicarana nabo bafise ivyo bigo kuko kenshi uzosanga bakora bimwe bagaburira abo bana barabigisha barabambika barabavuza ariko biba bigarukiye aho bakibagira icatumye bagira ivyo bibazo arico nyamukuru umuntu yorondeye kugira ngo akureho kugira ngo nambara abo bahanwa nambara iki mukarondera ukuntu mwicarana mukavuga ubwene mwoja gusaba muri hamwe kuko wowe ni waje kubisaba uri wenyene hayigiye bazokona nk'umusazi bavuga ati mbega wewe ujurinde ko twe twagerageje bikanga ariko mugiye muri hamwe mukavuga ico kintu canyu mukarondera ababijejwe bakabaha uwo monano mukabishira ahabona kuko twe turarabwa vraiment n'abantu kandi bashobora kuba bari no muri ivyo bisata mugiye bakabona ko ico kintu mwagihagurukiye uramaze kwiyumvira uti reka ndabarondere twicare tuvugane ico kiganirozi aheruka gukora sinzi ko akiravye umudamu arera abana nawe nyene umva wewe uri muri muha ari muri ntahangwa kandi wavuze ko ushaka ko hose bijaho iyumvira uciye uvugana n'uyo wo muri ntahangwa mukavugana ico kintu uza gusanga afise inguvu gatinda kunganire niki je nibaza ko abantu batandukanye mwese mushaka kuba mufise umutima umwe wo guhanyara agatika k'umwana ugasanga wowe urafise amaforce yawe nka Stella adafise Chantal ugasanga nawe afise amaforce yiwe wowe udafise ugasanga muri ko wa mutima watumye mutangura ntibikora ko hari igihe nibaze ko hari igihe biruhisha ugasanga bamwe baradendebukiwe bararushe kora kumva ntivyoroshe kurera abana benshi ari igihe uba uva akazi kabaye kenshi amahera yabuze wowe uvuga ati ndabahikije umuga ugasanga ubundi nawe ntashaka kumva ko hahikije umwana ngo umve ngo aramutunze ngo aramugaburiye numva umengo hoba hariho no gufashanya hagati yanyu guterana intege kubwirana ati wowe bandanya kubwirana ati kubazanya mbego ko abana baba bambere mu ishuri bigenza gute ukoresha iki mbego abana wowe mbona bacangamutse baganira ubigenza gute kugira ngo ucukore iki kugira ngo wa undi ni yatrebisha n'imvi nguvu zimuheranye agira undi amubwira ati nukuri bandanya bige warabishoboye n'ibindi uzobishobora ntibisange bihagaze kandi mwari mumaze gutera intambwe nziza ofete ozi ni bimwe rero uvuga mu kiganiro giheruka concurrence ifise akamaro iri positive kuko hariho abantu benshi bagira amashari ngo ujya afise ikigo ujya afise abazungu benshi bamushigikira umva ukamengo ni nyungu yawe abazungu benshi nk'ubu par exemple ntiwumva ndabatangariza umuzungu ni jewe uri umukongomani ugasanga hariho ayo mashari ugasanga muribagiye objective cy'abana murabibagiye nibaza ko iyo nimba mushaka ko haba concurrence ni mugwane
ko ako gateka k'umwana gakurikizwa ko gakurikizwa muri rusange niyo mpamvu nkunze kuvuga ngo gakurikizwe muri rusange bose hamwe yego ujya mwana ari mu nzu amerewe nabi ababaye cyo kimwe n'ujya ari mu ibarabara ari ahubwo uri mu nzu umengo ni wakariwe cyane wababwiye ati umva kiriya n'icyumba cyawe utazokwigera usohoka nagasha matata niwe yigeze kuvuga ati burya benshi muri bo bambariye ku nkovu ukabona ko aberewe ukabona ko yambara umwana impuzu ukamubuza zizimvye umubuza no kuvuga ntakivuge yego yiga ku ishuri ryiza afungura neza ubwo baratuntuye cyane sho kimwe na wa wundi ari mu ibarabara ugasanga ni wa wundi imyaka 18 azoba yamaze yarishwe n'urumogi n'amabusi kandi atakintu abuzi wawe atanu afise abibwiye yego twarabonye intahe nyinshi z'abana bo mu biti abana bugaranye usanga ni kimwe navuga kare yakivuze madame Aline ati mu maduha y'umwana harimwo no guhabwa urukundo hariho abavyeyi benshi pe bafise amafaranga bafise amamodoka n'amazu usanga yaramuhaye twa kumuvuza yaramuhaye twa yo kumwigisha yaramuhaye twa yo kumwambika neza emva kuri Noel bafise impuzu zishasha kuri anniversaire bagira fete ngira ngo itovye yandi yambere Bujumbura mugasanga umwana ntazi kugana n'umuvyeyi wiwe ntazomenya ngo mega kuvyukuri yifuzika kundiki ntazi go rukundo rw'umuvyeyi gasanga ni wa mwana ego ubona menga bisi birakwiye mugabo ni kirohori nta buzima afise uwo mwana niyo mpamvu ni wowe twashiriho akuze ni wowe ndakuze nta ari umuntu muzima ryaterambere ry'umwana wumva menga azomukuru igihugu ngo azomudirecteur ahantu ntazomuba kuko ntigeze ahabwa niyakuze ofeze niyakuze arakura mu gikuriro ngabo hari ahantu adakura ivyo abenshi baravyirengagiza vuba bavuga ati ntiyariye ntajyama ahantu heza ntiga kuri Kings hari icyo abuze atahubwo ashaka guhanwa aho yasaze ahubwo uyunya ni kubera tutamukubita ugasanga ni wa mwana ntazi kuvugisha abantu ntanderagira kandi ari umuntu akuze umupapa ari umuntu w'imyaka 30 ugasanga ni wa muntu ntashobora gufata decision nzima nk'umuntu akuze kubera ko abikure hehe urumva ivyo ni ibintu abantu benshi birengagiza mugabo bakwiye abavyeyi bose bakwiye kumva ko mu madroit y'umwana akeneye niyo nzamuresha ku ruhande naguciriyemwo hariho twarashizeho biro ya écoute mu gihe umwana uvuga ko yakunaniye hakugira ngo wowe umuzirike ingo bitubwire twavuze ati tugomba kugura no muri centre ville ko yako benshi ariho bahurira ariko ko dukorera muri Nyabugete dusanga dufite na biro yo kumviriza bon twavuga ati mbega nimba yakunaniye ngo tubarire twebwe tugerageze tumuhe umupsikologe bavugane kuko kenshi twasanze uwo mwana bafise ibintu byamubabaje byinshi atabwiye umuvyeyi ibikomere bimaze imyaka 18 20 yego ategeze avuga kandi abona rero nibyo no kubiraba bakaza bara okay akajambo kajuma rero ni kitabo wari kuri babaza kuvyo gukora nabandi nibaza ko twabicije ko nibaza ko mutavyishu eswe muri ko murabitegura muramaze kubikora ushobora mumaze kubikora muza kurondera abandi nimba mumaze kubikora eswe biroroshe muri yo gisitashanya cyo kugira ngo mukorane eswe muri abantu mukora boha muri abantu mwumvikana muri abantu eswe nta mashara hari mu canke ndazi imeze gute madame Aline niwe yari yahoze cyane bon mu byo tumaze gukora nivyo turamaze kurondera ama partenariat ego ntiturashika ku kintu kininiya cyane ngo tugire ikintu nka coalition mugabo kiri mu bikorwa bimwe turiko turakora kandi twahagurukiye cyane murabishakaho murabona ko ari ibintu ego cyane birakenewe cyane birakenewe kuko umuntu umwe ntiyiyuzuza muri uko kugira iyo coalition turagiramo échange d'expérience hama tukungurana ubwenge tukamenya ati tuhagorora uku aho kitagenze neza kigende neza comme si gikorwa cyaguke kuko objectif d'après tout muri ayo mashirahamwe yose atandukana haranira agateka k'abana ni icyo cyo guharanira agateka k'umwana twumve yuko kitoba kimwe gusa hari ibintu kumbure je muranisha hasi nkavyumvira nkavuga ati c'est dommage nk'umuntu yumvise nk'iki cyandi mu bandi foundation cyangwa ikindi gikorwa cy'ayandi ma association ateye imbere
tuca tumvamo uburyo umenga ni Uje gukira. ni moyen abantu bakoresha kugira barondera akaryo ko kubaho ariko nkamwe abantu boshira imitima kuri ivyo ni ukuri mission yoba itunaniye hanini yandibaza yuko ni iki kintu cyo gushira imbere umwana twavuga ati umwana muri rusange twifuza ko umwana amera uku kuko nk'ubu hariho amajambo umuvyeyi uwo ari we wese ntashobora gukoresha dufate nk'akaronda ashobora kuba ntunze umwana mu rugo akananira akangora nkamubwira ati jewe nzokwirukana jewe umvireho udashaka kwigenza uku uzomviraho mugabo nkashangaruka ese ari umwana wakuye mu nda wogeraho umubwira ngo uzomviraho kugira jehe ni ukuvuga yuko tutarashikira aho hantu yuko twumva yuko uwo mwana ari gwacu uwo mwana ategerezwa ukiyumvira ati ni wowe wanje mu gihe ntahari bariko bamubwira uku nzokwirukana nzogira gute canke bakamuhohotera ivyo mbabaza ku rugezo rungana gute niyo mpamvu rero mpamagariye amashirahamwe atandukanye nukuri baze duhaguruke dukore je ikisino cita ko ari igikorwa gisanzwe ni umuhamagaro aba ari umuhamagaro ni ivugabutumwa ndetse kugira ikiremwa muntu kuko isi kugira imere neza isi kugira ibihugu kugira bitera imbere nuko bigira abantu bazima nawe ko kugira umuntu muzima bihera mu bwana ni ukuvuga iyo umwana yakuze nabi yakuze agateka kiwe gahohoterwa umwana abaye mu rugo abona se akubita nyina ari umuhungu nazovuga ati umugore iyo avuze abc ni n'amakohana ariko iyo umwana abona yuko harimo urukundo harimo kuganira ivyo nyene abana barakopya ni beza cyane byaba bibi barabikopya byaba vyiza bakabikopya rero tuje hamwe dushira imbere ineza y'umwana muri rusange twumve yuko dukora kugira aba bana bazovemo baze batange de societe nziza atari abantu bakuze bazoza gukorompa uko bashaka bazoza gukoresha ibintazi kuko iyo umwana yakomeretse kuva akiri mutoya agakura uwo mwana biroroshe kumugira umurobere muri we abasanzwe ari we aba yabuze gusa inkabuze mugabo ari umwana yakuze akikujwe n'urukundo akaronka vya bindi bingana n'uburyo abavyeyi be bari bafise akiga ishure akamera neza uwo mwana usanga ari umwana muzima niyo abaye umuntu akuze aba umuntu akuze muzima utopfa gutwara mu bintu by'ibintazi bikaca bigaruka naguciriyemo gatoyi yari ntaribagira kuko utamuteguye akiri umwana akuze aza kuba uwundi muntu ateye ubwoba par exemple nk'umwana dufise wa 10 nama ndiko ndabaza ushaka kuzokorera iki umuryango uzokorera iki abavyeyi mbega twogenda muhira vyogenda gute akambwira ngo nzokwiga kugeza ndonse inguvu zo kuronka uko nguri nkoho hama ngende kurasa wa mugabo nde papa nukuvuga wa 10 ans nukuvuga ari umuhungu ca wibaza ariko aravuga ivyo wamaze kumurema mu kindi kintu giteye ubwoba tuje rêve yo kwica papa wiwe yego avuga ati jewe nzoronke gusa inkoho kugira ngo nzoje kwica papa umva aramutse yiyumvira kwica se aba yarakomeretse voilà afise no kwica n'abandi ni ukuvuga rero duhaguruke twese hamwe atanumwe avuyemo na cyane cyane inzego z'igihugu burya ni ikintu kinini gose mu gihe twohagurukira rimwe hakabaho urunani umuntu wese ahaciye akavuga ati c'est mon devoir yo kuraba yuko umwana uwo ari we wese atari karahohoterwa tukabikorera cyarimwe ubwo bugizi bwa nabi yaba abavyeyi b'inkora bakora ikibi bogabanuka kuko ntawovuga ko bohera baheze satani ntiyo bagikora yaba abakoresha amafuta abana batoya yaba babandi badufasha udukorwa mu nzu ugasanga bahohotera abana baronka ibibahana ivyo vyose vyogenda biragabanuka ku rugezo rwiza ugasanga umwana
yaba ari mu muryango iwiwe canke aho atungiwe aho ariho hose ku ishuri ugasanga uwo mwana arakingiwe mugabo habayemo n'ukuboko kuniniya ko gukorana n'inzego duhereye kuri ba nyumbakumi nk'uko twamye tubivuga nyumbakumi aba kumenya ibiba mu ngo 10 hariho nyumbakumi ntaguciriyemwo hariho abantu dukeneye cyane turakeneye nyumbakumi turakeneye n'aba babone babita gute aba babone bacunga abana mu mazu turakeneye nyumbakumi turakeneye n'ababone abo bantu n'abantu bo gukoresha amaformation cyane bakamenya mbega kwanza aba babone bariko baraza ntibariko bariga ico baje gukora mbega hariho akazi wokora utakize ni gute twokwigisha ababone bakaja mu mazu yacu twabigishije ico baje gukora kwen tutakibigisha abazi yuko abikora kivagabo avuga ati kagize ikinda gakubita kandi akubita mu mutwe gatemvye sinza kuvuga ko ninabivuga aza kukibazo mbega bobo tutabegeranije ngo tubigishe agateka kabana burya tuzokushobora kukegeranya bizokurikiranwa neza ari uko ababone bagiye barava mu mashirahamwe atandukanye canke bigishijwe tugashiraho barinda guca kugira ngo bigishe tukamenya ati mbega bagiye mu ngo kanaka wizehe ibyo kurera uwo mwana ico turagishaka gose ego bon je nashaka ndabashimiye personnellement kuba mukora ko nikiba kiri noble kuko muri ko mufasha ko societe yacu abana bacu bazokurira ngo izobemeze neza iri nk'abantu bazima bihereye kugufasha abo bana badafise abantu babafasha badafise n'abavyeyi bazima bashobora kubahabwa uburezi bwazo babe abapapa n'amama beza mu myaka iza imana zibafasha ko nikifisiye ko coroshe nibaza ko nabisengera yego hanyuma ku bantu baravye ikiganiro nibaza ko hari ibintu mwahigiye twe twize namwe nibaza ko mwize ko twatuvuga ko ibyanavyigisha twebwe d'abord mbere ko vyigisha abantu baba ko barabiraba hanyuma abantu bifuza ko mukorana twe twemeza abantu bifuza ko mukorana kudatse ko baba bahari abantu bari hanze hari abantu baba bumva ngo ati ivyo bintu muko navuga ntibibaho ni filme ati hari umuvyeyi ngo yakubise umwana wiwe hari umuvyeyi atigisha umwana wiwe amari ku mwana hejuru ku mabati abana ka 4 ans voilà nk'ivyo hari umuntu uvumenga ni filme ntibibaho ntibyinjira mu mutwe kamwivye amaheri jana ya ibazi nivyo mubivuze nuko nyene bihari vy'ukuri kandi urumva ko birakenewe ko mufashwa surtout finance kugira ngo muze mushobore kugaburira abana muze mushobore kubaha ama uniforme mushobore kubatwara ku ishuri donc bahari abantu bakabeganira bashobora kuba bakozwe n'ikiganiro nondere madame Stella sinzi ko basiga nimero zawe kugira ngo bashobore kurondera abantu badashobora baheze ibiganiro ngo barabe manimero je hari hakandi kantu noshirako tugira tuje muri Noel tuyizi ni y'abana Noel pour les enfants Noel ni y'abana hari umuntu ariko aradukurikirana Stella mwumvise afise abana 200 abo n'abahari abo dufise baba mu ngo mu kigo hariyo 15 hariyo nabo tubikije ko nturaronka tubashira cha turaba nk'abagenzi akatubikira nk'umwana no kwa twabuza tumushira bose hamwe bangana tukaje dukurikirana n'abandi bana 30 bari mu miryango yabo bose hamwe turi kuri nombre ya 50 basi bakini rero umuntu ariko araturaba nukuri kw'Imana abo bana si benshi kubakorera ka Noel ukabaha kado agakado umwana araryoherwa n'agakado umwana araryoherwa n'agakado muhako gakado mubakorere Noel umuntu umwe wenyine arashobora gukora Noel y'aba bana ni bake cyane kandi ntibikenewe ibintu byinshi ni ukubona ko baryoherwa kubona ko basohokanywe ni ukubona ko hari ikintu cabaye mu kigi wawe ni ukuri murakunda kubikora murakunda gufasha abacu nico Fun and Fact ibereyeho n'ubu unye Noel tuze twumve mwayikoreye vraiment uyu muryango twumve intahe za Fun and Fact zindi yego reka tubashimire cyane kwa mwaje kudupartage ibyo mukora nibaza ko hari n'abandi benshi mwateye intege bazoshobora kubikora ari abantu bavuga ngo gufashije umuntu ntuze kubivuga bla 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 nibaza ko abantu bakivuga ko barabizi ko ubivuze uteye intege n'abandi nanje nobikora nanje nofasha abandi bantu batanu nkuko Stella ariko arabikora kandi nanje ufashije ukabivuga ntacyo biba bintwaye voilà umva no guhuriza hamwe ati ntugera bikora reka ubumenye n'abandi bantu bashaka kuba bakora muri domaine yawe ukora ngo gashobora gufashanya bashobora kubona Stella ukavuga ati nawe yarabishoboye nanje ndabikora ugasanga yarafise umutima mugabo ntiyarazi bikora ugasanga uramupushije hano wibaza ati ibiro 5 nibike birakwiye ikiro kimwe kirakwiye ego reka tubashimira abakunzi bacu mwadukurikiranye nk'ibisanzwe bafite ikintu woshikiriza amakomanta haruguruye
andika iciyumviro cawe nimba ushaka kubatera intege ntavyo nzi uburyo ikintu cyose ukeneye kwandika kiturungikira muri commentaire tuza kugisoma hama mutupartage ikiganiro nk'ubisanzwe mushobora kugishikana nk'abandi ari umuonkle wawe ashobora kuba yo bainteresse muhe link hama ashobore kubona ibikorwa vyiza bakora bastera ntashobora kubura ikintu iyo partage ashobora kumara reka tubashimire tuhamagara no kuraba ibiganiro bindi bikurikira naho ubutaha bye bye Vital.